Bavukanyi, abantu benshi baravuga cyane ku bijyanye n'abantu 144 bivugwa muri Bibiliya, ariko bake nibo batahura abo bantu abo ari bo. Mbega wowe wibaza ko bari bande? N'ishengero? Mbega n'umugeni wa Kristo? Mbega abo bantu 144 gusa nibo bazokizwa, canke n'abayuda nk'uko Bibiliya bivuga? Uyu munsi twigiye kwinjira muri iryo banga twisunze ivyanditswe, imirongo yo muri Bibiliya ivyahishuriwe igabane c'indwi, Abaroma 11, Zakariya 12, Ibyahishuwe 14. Ibyahishuwe ndwi kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Yohana yabonye abamarayika bane bafashe imiyaga ine y'isi. Hanyuma uwundi mumarayika aza afise ikimenyetso c'Imana nzima, aravuga ati: ntimukonone isi canke ikiyaga canke ibiti, kugeza dushize ikimenyetso ku bashumba b'Imana yacu. Hanyuma Yohana yumva igitigiri c'abo bantu, yumva ko ari 144. Mbega ivyo 144 nabo ni bande canke bavahe? Bibiliya ntabwo yadushize mu rujijo. Nanone Ibyahishuwe ndwi umurongo wa 5 gushika ku murongo w'8 iradondagura imiryango yabo umwe ku wundi. Hari umuryango w'Abayuda 12,000, Rubeni 12,000, Gadi 12,000, Asheri 12,000, Nafutali 12,000, Manase 12,000, Simiyoni 12,000, Lewi 12,000, Isakari 12,000, Zebuloni 12,000, Yosefu 12,000, Benyamini 12,000. Aho Bibiliya ivuga neza ko ari Isirayeli. Abaroma 11 umurongo wa 25 kugeza kuri 26, Paulo yaravuze ati: ugugomana kwashitse kuri Isirayeli ku ruhande, gushikaho umubare wuzuye w'abanyamahanga uzoshikira, maze Isirayeli yose izokizwa. Aho tubona ko Imana itigeze iheba Isirayeli, yarayisize ku ruhande igihe gito kugira ihamagara abanyamahanga, ariko izobigarukako. William Marion Branham yaravuze ko Imana ifise imigambi ibiri: umugambi uva mu banyamahanga, Isirayeli nk'ihanga ryatoranijwe. Yavuze ko igihe c'ishengero kirangiye, Imana izosubira gukorana n'Abayuda. Aba 144 ni ivyamwa vy'iyo nkurukizi. Zakariya igabane ca 12 umurongo w'10. Umuhanuzi Zakariya yaravuze ati: nzobasukako impwemu y'ubuntu n'iy'ugusenga, bazonyitegereza jewe bacumise. Branham yavuze ko igihe c'amakuba akomeye, Abayuda bazomenya ko Yesu ari we yari Mesiya. Bazorira bamubonye, bazobona ko uwo bahejeje kwanka ari we Kristo nyene. Mu gihe c'ishengero benshi mu Bayuda ntibemera Kristo, ariko Imana ntiyabahevye. Hari igihe izobahumura amaso, kandi benshi bazomwakira. Aho ni 144 bazoshirwako ikimenyetso. Ibyahishuwe 14 umurongo wa mbere gushika ku wa 4, Yohana yavuze ati: mbona umwagazi w'intama ahagaze ku musozi Siyoni, ari kumwe n'144. Abo bantu bafite izina ry'Imana ku ruhanga rwabo, baririmba indirimbo ata wundi ashobora kwiga. Ivyo vyerekana ko ari itsinda ryihariye ryatoranijwe n'Imana.
hari ikosa rikunze gukoreshwa cyangwa rikunze kwigisha. Hari ikosa rikunze gukoreshwa abantu benshi bakunze kuvuga. Harabigisha ko abantu 194 ari ishengero. Ariko ikibazo ni iki? Ko iki Bibiliya yodondagura imiryango ya Isirayeli umwe ku wundi. Iyo Imana iba ivuga ishengero, ntihari kuvuga Yuda, Rubeni, Benyamini n'abandi. Aho niho dukwiye kwemera icyo ijambo rivuga. Hanyuma y'144 ibyahishuwe 7:9 havuga haravuga ati, mbona isi nziri nini ata muntu yoshobora kuriharura. Abava mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, aba si 144. Ni iyindi group cyangwa n'uwundi mugwi, n'umugwi w'abandi bantu. Icitonderwa kuri twebwe ni iki? Cyangwa se twokureka mu nyigisho. Inyigisho itwereka ko Imana ntiyibagira amasezerano yayo. Yasezeraniye Isirayeli ko izoyishitsa. Imana iraza abayo, mbere y'urubanza ibanza kubashirako ikimenyetso. Ijambo ry'Imana n'ukuri. Ibyo yavuze kuri Isirayeli bizoshika. Abo bantu 144 si ishengero, si umugeni wa Kristo. Ni abayuda bazotoranywa kandi bagashirwako ikimenyetso c'Imana mu gihe c'amakuba akomeye. Kandi bitwereka ko Imana ariyo kwizigirwa kuko ishitse amasezerano yayo yose. Niba iyi nyigisho yagufashije, kora like kuri video, subscribe kuri channel, andika muri comment uti Imana iraza abayo. Amen.